bakunzi b'iganiro ku kivi turabaha ikaze mu biganiro canyu. Iganiro mutegurirwa mukongera mugashikirizwa n'igisata kijejwe kumenyesha amakuru mu biro vy'umukuru w'igihugu twifashanijemwo na televiziyo y'u Burundi. Mu biganiro cuno munsi tuja gushimikira ku birori byo kwimika Yakobo Zuma ngo abandanye kurongora Afrika y'Epfo. Ivyo birori vyabaye kuwa gatandatu heze mu gisagara ca Pretoria mu gihugu ca Afrika y'Epfo, vyari vyatewe iteka n'abanyacubahiro isinzi harimo na nyine icubahiro Petero Nkurunziza umukuru w'igihugu c'u Burundi. Aho umuntu yo kwibaza ati ni kuki President Nkurunziza yitavye ibirori byo kwimika umukuru w'igihugu ca Afrika y'Epfo. Inyishu y'ico kibazo tuyisanga mu gice ca mbere ca kino kiganiro, aho tuja kugaruka ku bigabane bikuru bikuru biranga kahise k'imigenderanire no gufashanya hagati y'u Burundi na Afrika y'Epfo. Inyuma yaho umuhisi Julius Nyerere Kambarage ajyamiye ukuboko kw'abagabo mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1999, Nelson Mandela yahurijwe ko n'imigwi y'abari bashamiranye mu Burundi ngo babere umuhuza. Mandela byaragaragara muri ico gihe ko arushe cyane kubera imyaka n'ubuzima butoroshe yamaze mu ngoyi mu ntwaro z'agahotoro n'agacinyizo zaranze igihugu ciwe imbere yuko akiramutswa. Yamara rero yaremeye aritangira abarundi arabahuza abashikana ku masezerano y'amahoro no gusubiza hamwe yatewe ko igikumu mu gisagara ca Arusha mu gihugu ca Tanzania mu kwezi k'umunani mu mwaka w'ibihumbi 2000. Rise Production. Come on, Mandela. Come on, Mandela. Mandela. Nelson Mandela. Mandela. Baba wa Afrika Mandela, hatutasahau yale uliyotendea ya Warundi na Afrika. Baba Mandela, mpatanishi wa dunia, tunakushukuru watu wote wameona umuhimu wako Madiba. Mandela muvyeyi wacu, tuzokumira tujawe, tuzokugamburukira, tuzogukurikira gushikisi iba yuko wabishaka Mandela. Itekane ku banyafrika niyo waharanira, umugabo w'ijonja n'ijambo useruka rukambye, uwota mu makanda yawe niyo bayihenze Mandela. Waratubereye urumuri inde wundi yaseruta kunda abanyamuziki na wundi ni Mandela. Igira amahoro ni wari umugabo niyo Mandela. Ozani bafweto sidlali ngoma ya Tata Madiba, Sakutanda songe Barundi East Africa mpaka West. I would like you to be immortal Mandela. I would like you to live forever Mandela. I would like you to never die in Africans' memory. And God loves you more than Africans. Hatutasahau yale uliyotendea ya Warundi na Afrika. Baba Mandela, mpatanishi wa dunia, tunakushukuru watu wote wameona umuhimu wako Madiba. Mandela muvyeyi wacu, tuzokumira tujawe, tuzokugamburukira, tuzogukurikira gushikisi iba yuko wabishaka Mandela. Itekane ku banyafrika niyo waharanira. Mandela niwe yabaye wa mbere mu kugaragaza umunezero no gukeza abarundi kuri yo ntambwe bari bahejeje gutera mu gutera igikumu ku masezerano ya Arusha. We have done it today. We have made
the 28th of August, a momentous day, and these men have written their names in gold in history. Ati uno munsi ubaye ntibagiranwa mu buzima bw'igihugu cy'u Burundi. Ati murahejeje kwandika amazina yanyu n'indome z'umwakaka zitazimangana. Ati kubera ubutwari muhejeje kugaragaza imbere y'abarundi n'amakungu, kuva uno munsi murabaye barurangiranwa mu Burundi. Ati murerekanye koko icyo mumaze. Nelson Mandela yahavuye akorerwa mu ngata na Yakobo Zuma yari cegera cy'umukuru w'igihugu cya Afrika y'Epfo muri ico gihe. Uwo nawe akaba yahereje Charles Nkakura yari umushikiranganje ajejwe umutekano muri Afrika y'Epfo muri ico gihe ngo asozere igikorwa ciza ca Nelson Mandela. Uwo vuga ko Yakobo Zuma na Charles Nkakura baje kuvura yoba yihenze kuko nabo nyene bakoze igikorwa kitoroshe kukaba nkako bategerezwa kumvisha imigwi yariko irakwega amaguru ko yo kwihuta igahambya abandi mu mugambi w'amahoro bakongera bagashika ku masezerano yo guhagarika ingwano. Ivyo byose rero byarakozwe birashimwa. Ego nivyo amakungu yarabigizemo uruhara, ariko rero igihugu cya Afrika y'Epfo cyabigizemo uruhara ntangere. Muribuka kandi ko Perezida wa Afrika y'Epfo Yakobo Zuma yagendeye Uburundi kuva ku igenekerezo rya 10 kugeza ku rya 12 myandagaro mu mwaka w'2011, aho mbere amasezerano atandukanye yaboneyeho gutegwa ko igikumu hagati y'u Burundi na Afrika y'Epfo. Aho twovuga amasezerano mu bijanye no kwivuna abansi, indero, uburimyi n'ubworozi, ubutunzi hamwe n'inkino n'utugenegene. Amasezerano ducitse ko twovuye ko ari intango shasha hagati y'u Burundi n'igihugu cya Afrika y'Epfo. Mu bisata bidasanzwe bikomeye, ari gisata cyo kwivuna abansi, ari gisata c'inyigisho mu mashuri kaminuza, ari mu bisata by'iterambere nk'uko mwabyumvise, ari n'ibisata byo guteza imbere inkino n'imico myiza, imico kama no guteza imbere uburimyi. Ibisata bikomeye cyane. Nzi neza yuko abarundi ndetse n'abanyamahanga muri gihugu cyacu cy'u Burundi bagiye kubona akarusho kazoboneka kubera urugendo rwanye n'icubahiro mukuru w'igihugu cya Afrika y'Epfo akaba yarabaye n'umuhuza hagati ya twebwe abarundi. Niteka rero kuko urugendo rukozwe tubaronse abagenzi benshi, abagwizatunga baje baturutse mu gihugu cya Afrika y'Epfo baje biteguye kugira ngo bazane imitahe yabo igwiriye mu gihugu cyacu cy'u Burundi kugira ngo natwebwe abarundi dushobore kwiteza imbere. Basokuru barayamaze bati intore ntiramba. Intwari Mandela Nelson basoma mbike bakunda kwita Madiba, umugabo isi yose yivi kagera yemera ikemanga ko ari umugabo w'ijunja n'ijambo yararyamiko kw'abagabo kwigenekerezo rya 5 Kigarama umwaka wa 2013. Naho yaramaze imyaka 95 y'amavuka, kuri benshi wamengo ni kibondo gisandavye kanatsinda umuvyeyi ntashira uburyohe. Bitewe no gusezera isi kwa Nelson Mandela, hirya no hino kwisi baraguye mu gahundwe, intimba, intuntu, agahinda, eka akababaro kadasanzwe bikwira isi yose. Muri ico gihe nyine cyubero Petero Nkurunziza yari mu rugendo mu bihugu vya Buraya, yaciye afata ingingo zidasanzwe. Abicishije ku muvugizi wiwe Leonidas Hatungimana yaragaragaje umubabaro udasanzwe mu majambo y'inkura mutima, yarongeye arahoza umuryango wa Nelson Mandela, igihugu ciwe, eka mbere n'amakungu yose nkako Mandela yari rurangiranwa ku isi yose. Kurikira Leonidas Hatungimana, umuvugizi w'umukuru w'igihugu. Abarundi baguye igihumura aho bumviye ko President Nelson Mandela yajyamiye ukuboko kw'abagabo. Ku izina rero ry'abarundi bose, ku izina ry'inzego z'igihugu no ku izina ry'iwe nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi, arahojeje umuryango wa Nelson Mandela, igihugu cya Afrika y'Epfo, eka mbere n'amakungu yose yava kagera. Kukaba nkako uruhara rwa Nelson Mandela mu buzima bw'isi yose n'intangere. Isi yose izokwama yibuka igenekerezo rya 5 Kigarama nk'umunsi mubi, umunsi wayihekuye, umunsi wayitwaye imwe mu mfura zayo, umunsi wayitwaye umugabo w'ijunja n'ijambo. Abarundi tuzokwama twibuka ko Mandela ariwe yatumye ibiganiro hagati y'abari bashamiranye mu Burundi
bitera intambwe kugeza naho amasezerano yarusha atekwa kw'igikumu mu mwaka w'ibihumbi 2000. Aha twokwibutsa ko ibiganiro byo kurondera amahoro mu Burundi umutama Mandela yatanguye kubihagararira kuva muri Kigarama umwaka w'igihumbi n'amajana 1999 akoreye mu ngata umuhisi mwarimu Julius Kambarage Nyerere. Mandela ntaworonka amajambo akwiye yo kumushimagiza. Uretse ko tumugereranya n'umuvugizi w'u Burundi mu makungu, ubwitonzi bwiwe, ubwenge no kwitanga byiwe vyabereye umugisha abarundi bose. Abamukoreye mu ngata babandanirije ku isemo yiwe ishimishije, bigaragara ko baje gusiga umwiza. Ni naco gituma twamuhaye umudari w'iteka n'icubahiro mu gihe igihugu cy'u Burundi cahimbaza mu kanyamuneza yubire y'imyaka 50 yari iheze turonse ntayo yo kwikukira. Nishimwe u Burundi n'abarundi twamuhaye kuko yadufashije kugarukana amahoro n'umutekano turimwo. Intambwe Burundi buteye kuno munsi kugeza naho tubaba bitumwa ko hirya no hino ku isi Nelson Mandela ari mubo tuyikesha. Azobandanya tubere akarorero keza muri byinshi. Natwe ntaco tutazokora kugira iragi rya Nelson Mandela ribe intibagiranwa mu mateka y'u Burundi n'ayisi. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi ntiyagarukirije ngaho kuko yaciye afata yindi ngingo idasanzwe yo gucira hagati urugendo rwiwe mu bihugu bya Buraya maze afata inzira igana muri Afrika y'Epfo ngo yifatanye n'amakungu yariko arunamira ubwa nyuma Nelson Mandela. Ivyo muhejeje kwiyumvira no kwibonera biragaragaza neza ko Afrika y'Epfo n'u Burundi ari ibihugu bicuditse, ibihugu somambike. Ni muri iyo ntumbero rero nyene icubahiro Petero Nkurunziza umukuru w'igihugu cy'u Burundi yitavye ubutumire bwa mugenzi we Yakobo Zuma yararamutse arahira ku mugaragaro ko agiye kubandanya arongora igihugu ca Afrika y'Epfo mu kindi kiringo c'imyaka 5. Aho hari kuwa 24 Rusama mu mwaka wa 2014. Mwijoro ryo kuwa 23 Rusama 2014 niho President Nkurunziza yashika mu gisagara ca Johannesburg. Bukeye bwaho umukuru w'u Burundi yazindutse yerekeza mu gisagara ca Pretoria ngo yifatanye n'abandi banyacubahiro bari baje bava mu mihingo yose y'isi mu ntumbero yo gukeza nyine icubahiro Yakobo Zuma no kumushigikira mu birori byo kumwimika ngo abandanye ayobora igihugu ca Afrika y'Epfo.
ivyo birori vy'agakura byaragaragaye ko Afrika y'Epfo atari igihugu gitamba cirorera. Iruhande ye n'icubahiro Petero Nkurunziza hari abandi banyacubahiro benshi baje baturuka hirya no hino kw'isi. Mu cumba c'amanama citwa Nelson Mandela Amphitheater, ico naco kikaba ari kimwe mu bigize inyubakwa yitwa Union Buildings isanzwe ikoregwamwo n'abagize leta ya Afrika y'Epfo, hari sinzi ry'abakuru b'ibihugu n'amareta, abami n'abamikazi. Aho twovuga nka Yayi Boni wa Benin, Blaise Compaoré wa Burkina Faso, Joseph Kabila Kabange wa Republika Iharanira Demokrasi ya Kongo, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo wa Guinée Equatoriale, Uhuru Kenyatta wa Kenya, Goodluck Jonathan wa Nigeria, Salva Kiir Mayardit wa Sudani y'Amajepfo, Umwami Muswati wa gatatu wa Swaziland, Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda, Robert Mugabe wa Zimbabwe, Hassan Sheikh Mohamud wa Somalia, n'abandi. How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Yes, and how many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Yes, and how many years can some people exist before they're allowed to be free? Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Yes, and how many times must a man look up before he can see the sky? Yes, and how many ears must one man have before he can hear people cry? Yes, and how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Nyuma y'ivyo birori nyene icubahiro Petero Nkurunziza yaciye aganuka. Thank you. Good to see you. Ega yemwe murazi Uburundi cibare cacu Ima mwibahari nini Umutima wagutse N'abantu b'abagabo Imisozi yago Akayaga n'ikiyaga Imibande yose Ingunga mahagara
wabubonye rimwe agenda tamacumu. Agize ku kibuga c'indege mpuzamakungu i Bujumbura yaratuyagiye muri make icari camujanye muri Afrika y'Epfo. Tuba twagiye kwifatanya n'Abanyafrika y'Epfo ariko musanze muze neza yuko dusa dufitanye imigenderanire myiza, musanze munazi n'akamaro kadasanzwe Afrika y'Epfo yakoze ku gihugu cacu Burundi kugira turonka amahoro n'umutekano biciye mu biganiro ndetse no kudufasha gushira mu ngira amasezerano twarishize mu twateye ku gikumu twebwe abarundi. Mumva neza yuko no munsi twagiye kubashigikira nkuko basanzwe badushigikira kandi badushigikiye bijanye no gutsimbataza imigenderanire myiza no gushigikirana mu bihe by'umunezero ca mu bihe bigoye kuko musanze muzi ko misize twagiye kubashigikira mu gihugu ca Afrika y'Epfo cabuze uwahoze ari umukuru w'igihugu ca ico gihugu Nelson Mandela. Bakunzi b'ikiganiro ku kivi, aha niho dusozereye icuno munsi. Jean Claude Karegwa yagitunganije arabashimiye ko mwaduteze yompi murahora gutyo. Imana ibazigame.